Urukurikirane rw'ibiyago umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wakoranye na bamwe mu bakenyezi b'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwerekana uruhara, ubutwari n'ubukerebutsi bwabo mu kuguma bamenyesha amakuru ajanye n'umutekano muke hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bibandanya vyibonekeza mu Burundi. Mu kigabane ca kabiri ca bino biyago twakiriye Nadege Irakoze, umumenyeshamakuru umurundikazi, ahaza kutubwira bimwe mu vyaranze umwuga wiwe mu kiringo c'imyaka 10 Uburundi bumaze mu njyane za politike, ivyagize ingaruka zikomeye mu gihugu kugeza n'ubu. Mu gutangura kino kiyago, Nadege aratubwira igihe amaze akora umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe n'icatumye ahitamwo uwo mwuga. Jewe natanguye umwuga wo kumenyesha amakuru mu 2014. Natanguriye muri journal Igihe, mu nyuma yaho ndaronka akazi muri journal Iwacu, aho nari mu Burundi, ariko maze guhunga igihugu narabandanije uwo mwuga muri Tele Renaissance. Mu nyuma yaho ndaja muri RPA, ariho ikora uwo mwuga gushika n'ubu. Hanyuma jewe nawugiyemwo uwo mwuga kubera nawukunze. Ego narawukunze kuko imbere yo kuja muri uwo mwuga jewe nize amategeko, ibijanye n'amategeko. Naho nize ibijanye n'amategeko narumvise noja muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru, kuko numvise yuko ari passion fise muri ico gihe. Numva novuga ibiba mu Burundi, numva novuga ibijanye n'igihugu cacu c'u Burundi, cane cane yuko kuba umumenyesha amakuru utabugiye kure cane n'ibijanye no kuvugira abanyagihugu, yaba ibigenda neza canke ibigenda nabi. Rero urumva numvise bijanye n'ivyo nize, kandi numvise cari ikintu kiri ku mutima wanje kuja muri uwo mwuga, kuko numvise ndawukunze. Mu gihe yari mu bashikirije amakuru kuva abarundi bahagurutse bakiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mu 2015, aratwiganira uko yabibayemwo na rirya yari umukenyezi w'umumenyeshamakuru akorera ku rubuga. Je natanguye kubona ko ibintu bigiye gukomera mu gihugu mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wagira ikoraniro hari ku itariki 25 Ndamukiza 2015, igihe batora umuhisi Petero Nkurunziza nk'umukandida agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Rero ico gihe nk'abantu bari kuri terrain, cane cane abamenyesha amakuru, twe twarabona ibiriko biraba gusumba n'abanyagihugu basanzwe, kuko ico gihe warabona ko umugambwe uri ku butegetsi wowe wipfuza gutanga umukandida Petero Nkurunziza hahonyanzwe amasezerano yarusha, co kimwe n'amategeko agenga igihugu constitution. Ariko ku rundi ruhande naho ukabona ko abanyepolitike hamwe n'abari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, societe civile, bobo nabo bavuga bati ariko arahonyanga amategeko. Umuntu amaze kubona izo deux blocs yuko hari imigwi ibiri itari kirumvikana muri ico gihe, tukabona inguvu bamwe n'abandi babishiramwo, umugambi uri ku butegetsi ntushake kumva ivyo abanyepolitike bandi eka n'ayo mashirahamwe aharanira adakiranira ivyiciro vya politike. Warabona yuko hari ikintu kibi kigiye kuba, kuko by'ukuri nk'uwo munsi haba iyo koraniro, warabona yuko hagiye kuba ikintu kibi cane. Twarabibona, twarabyumva, no mu mitima waravyumva yuko ko hagiye kuza ibihe bibi cane. Abamenyesha amakuru bari bahari bose twaragize ubwoba. Rero nk'umukenyezi hoho byari ibintu biteye ubwoba, kuko twaraca mw'ibarabara n'ico gihe tugiye muri iryo koraniro ryabereye muri permanence y'umugambwe. Turi mu modoka tujayo, baraduteye ubwoba, badutuka, batubwira amajambo mabi, runwa. Ego imbonerakure ukabona ko zishavuye, zivuga ziti ubu turamutora. Rero tukaba tuzi ko
hariho abandi banyagihugu benshi batari kubaremera yuko Petero Nkurunziza asubira kandi kwitoza. Rero twarabona ko muri kazoza hagiye kuba ibintu bibi cyane rwose kuko twari kuri terrain twarabona ibiriko biraba. Nadege aribuka umunsi yumvise amasasu ku nshuro ya mbere. Muri ico gihe amahano abakoze imyiyerekano bakorewe, akanatubwira nuko yiyumvise muri ico gihe. Ubwa mbere nk'ija gukuvra les manifestations, gufata amasanamu kuko nakora muri web tv ya Iwacu, donc twategeza kuja kuri terrain tugafata amasanamu y'ibiko biraba byose. Umunsi wa mbere hatangura imyiyerekano yiyamiriza kiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, hari ku Musaga niho hambere numvise yuko ngiye kubona ibintu bibi cyane, kuko ico gihe uwo munsi nyene naho benshi bazikomeza amahoro, hari uwundi musore barashe, hari abapolisi baramurashe kw'izosi, yitwa Trésor, ubu yaritavye Imana. Uwo rero igihe twagenda kumufata amasanamu bahejeje kumurasa, byabaye ibintu bikomeye cyane mu mutima wanje, kuko bari ubwa mbere mbonye abantu baraswa n'abapolisi bakabarasa imbona nkubone, kandi abantu bariko babikora mu mutekano, ukabona abapolisi bako barasa mu banyagihugu. Rero urumva gufata amasanamu canke kurondera inkuru muri bijya bihe ntivyari byoroshe cyane kuri twebwe abakenyezi canke abigeme bari muri uwo mwuga. Byari ibintu bikomeye cyane kuko urabona abandi biruka, nawe ukabura aho uhungira, ntumenye naho uhungira, hakaba hari bijya byuka bivyokera, ukumva amasasu ariko aravuga. Urumva kandi bwari ubwa mbere je mbonye ivyo bintu, bwari ubwa mbere mbonye ivyo bintu, kubona Uburundi nyene bucitse igihugu kirimwo yari nk'ingwano, kandi ukabona abapolisi nibo mu bisanzwe bari bajejwe gukingira abantu, ukabona nibo bariko bararasa mu banyagihugu. Hanyuma hariho benshi bagafatwa nabi. Ikindi kintu naco mvuga catumye by'ukuri catubabaje cyane jewe, cankozeho ku mutima, cankomerekeje, nukungene bataraba uwo barashe, ntibaraba uwo bafashe. Donc harabayeho ibintu bibi cyane, hamwe uri kuri terrain umuntu asigara aho kuvuga ibyiza biko biraba mu Burundi, tugasigara tuvuga ibiziga, abantu batowe ibiziga, tukabona abantu batowe ibiziga baboshe bishwe, abandi nabo bakabajana muri documentation bakabakurayo bahohotewe. Abakenyezi ukumva hariho abafashwe ku nguvu. Kumva ivyo byose byaradukomerekeje ku mutima nk'abakenyezi, byaradusizemo ikintu kibi cyane. Hamwe wavuga uti none mu Burundi habaye umuhero, hacitse igihugu c'ubwicanyi, kandi bigakorwa n'abantu bari bibaza yuko batokoze ico kintu. Rero urumva nk'umukenyezi by'ukuri ntibyari byoroshe gukorera kuri terrain, ntibyari byoroshe gukorera kwiruka inyuma y'aba manifestant bariko bariruka n'abapolisi. Hari n'igihe wasanga uri hagati yabo, bamwe bakaba bariko bavuga ibi, abandi nabo bakavuga ati turabarasa. Urumva ico cose ni ibintu byadutumye duhungabana, yaba mu mutima, yaba mu kazi kacu. Byari ibintu kandi tutamenyereye, ibintu kubona umuntu yishwe n'umupolisi ni ibintu tutari tumenyereye na gatoya. Hari ibintu vyabaye bigoye kwibagira. Aha Nadege aratwiganira ihonyangwa rirenze ry'agateka kazina muntu yabonye, hamwe nuko yashoboye kurengera ivyo yaciyemwo, akabandanya n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Ntibyoroshe naho habaciye imyaka 10, umuntu iyo yibutse ibyabaye, ikindi biratuma umuntu yumva umenga bisubiye kuba bishasha, cyane cyane biriko biraba. Urumva turiko turakora uwo mwuga, ariko ibyabaye ico gihe ca 2015 2015 n'ubu nivyo bikibandanya kuba. Abantu babandanya batogwa ibiziga, abakenyezi babandanya bafatwa ku nguvu, hari ababandanya bahunga. Turumva abo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD babandanya gufatwa, babandanya kugirirwa nabi, gufungirwa ubusa.
ivyo vyose bituma bitwibutsa n'ibyo twabonye muri ico gihe ca 2015. Rero urumva ntivyoroshe na gatoyi kuko umuntu ivyo yabonye ntibihera, ntibimuvamwo facilement, ntibivamwo ngo nuko haciye imyaka 10. Ariko naho twabaye muri ivyo vyose, naho twaciye muri ivyo vyose, naho twahungabanijwe kuko kuri terrain turiko muri ivyo bintu vya mu 2015 baratumenasa, baratubwira amajambo mabi, abapolisi baradutumbereza ko inkoho ati turabarasa. Naho ivyo vyose twabiciyemo mu nyuma tugahunga kuko nta mutekano twari dufise hariya hantu, surtout kuri twebwe twari twabonye ibintu vyinshi kandi tukaba twatanze amajwi yacu mu kuvuga inkuru zariko ziraba, mu kuvuga ivyo ariko biraba. Rero icatumye mbandanya uyu mwuga naho bitoroshe nuko umuntu atohora. Twoshobora guhora twumva bashiki bacu, twumva abamama, abigeme, eka abasore, eka muri rusangi hari abantu bagihohote. Kubona imyaka 10 iheze hakaba hakiri abafatwa ku nguvu, abafungirwa ubusa, abicwa, twama twumvise abicwa. Ibyo byose biratuma umuntu atoshobora guhora kuko niwo mutima, niko kazi kari mu kumenyesha amakuru, ni ukuvugira abandi, ni ukuvuga ibitagenda neza, ni ugutanga amakuru kugira ngo umuntu ashobore kurokoka, kugira ngo umuntu namba yafashwe yafatiwe ubusa amakunga byumve, abarundi babyumve, uwo muntu bashobore amajwi ashika kure ashobore kumuvugira. Rero twe turi hano tubandanya cya gikorwa twakora muri 2015. Twarahagurutse turavuga duti nitworeka ibiriko biraba mu Burundi bibe ata muntu n'umwe ariko arabikora. Kandi byari biteye ubwoba kuri terrain, byari biteye ubwoba n'ukuri ubonye umuntu aho bateye grenade ukiruka yo gufata amasanamu, kuvuga ibitariko biragenda neza. Rero n'ubu kubona mu Burundi atamahoro araboneka, kubona impunzi zitarashobora guhunguka, tuzoshobora guhora. Rero naho dukura inkomezi zo kubandanya tuvugira abadafise ijwi ryo kuvuga, kuko murabizi mu Burundi nta ushobora kuvuga ku mugaragaro ikiko kiramubako. Rero kubona ibyo bintu byose biriko biraba mu Burundi ntidushobora guhora, kandi tuvuga tubanda igiduha inkomezi nuko twebwe turi ijwi ry'abanyagihugu. Baradukeneye muri kino gihe cyane gose gusumba uko byari biri muri 2015, kuko ubu uye murabizi mu Burundi nta muntu akivuga, nta muntu akivuga ibiriko biraba. Ubivuze baza kukuyora mu rugo iwawe bahagutwara, kandi bagutwaye ntibasubira kugutora. Murumva abantu benshi bagenda amazima yongo. Ivyo byose rero bituma biduha inguvu, naho bitoroshe gukorera mu buhungiro, naho bitoroshe kubivuga canke kubibamwo, kuko natwe biratubabaza umutima kubivuga, ariko dutegerezwa kubivuga kugira ngo ejo canke hirya y'ejo abakorewe mabi bashobore kuronka ubutungane, kuko ibiriko biraba mu Burundi ni ibintu biteye ubwoba cane. Nihonyango ry'agateka kazina muntu tutigeze tubona, kandi bigakorwa n'inzego zategerezwa gukingira abanyagihugu. Ico nico kibabaje cane, ni naco gituma tudashobora guhora, ni naco gituma kiduha izo nkomezi zo kubandanya naho bitoroshe. Ibintu nabonye muri 2015 bitazonyorohera kwibagirwa mu byo nakoze. Hariho umuryango wishwe ku Mutakura, kuri 8e avenue muri quartier Mutakura. Yego, abo bana bishwe yari Fleury na Frank na se wiwe hamwe n'umuntu yakora iwabo. Abo bantu barishwe bunyamaswa, bicwa barashwe. Rero kubona naragiye gufata amasanamu y'ivyo bintu ni ikintu ca mbere ntigeze nibagirwa gushika n'ubu, kuko ico kintu cabaye ikintu cankomerekeje cane, no mu bindi n'ibindi byarambabaje, ariko ico ni ikintu ca mbere ntazopfa nibagiye nabonye nakoze muri kiriya gihe ca 2015.
2015 aho nabonye ko abantu by'ukuri bacitse ibikoko, wamenga abantu bacitse ibikoko kuko ntushobora kumbwira ingene umuntu yoza akica umuryango imbona nkubone, bari gushobora kubafata bakabafunga bakabacira urubanza ariko batarinze kubica. Hama tukumva ingene abapolisi babisiguye. Hari ibintu byinshi muri 2015 byatumye umuntu atokwibagirwa. Hariho abantu bahohotewe ku mubiri, y'abagabo y'abakenyezi bafashwe ku nguvu, turafise amatemonyage yabo. Ivyo byose ni ibintu umuntu adashobora kwibagirwa. Ako karakarorero kamwe kico nibuka cankoze ku mutima. Uko imyaka ihera, Nadege aratubwira ico bivuze kuba yarabaye mu bantu babonye by'ukuri ico gihe gikomeye mu mateka y'igihugu c'u Burundi. Twebwe bamenyesha amakuru twakorera kuri terrain, tukabona ibiriko biraba amaso mu yandi. By'ukuri turi ivyabona by'ivyabaye vy'amabi yakozwe na leta y'u Burundi, cane cane n'igipolisi, cane cane n'abari mu nzego zijejwe umutekano mu Burundi. Ikindi noshobora kuvuga nuko naho turi mu buhungiro, naho twahunze, naho ubuzima butoroshe, naho leta y'u Burundi yipfuza guhoza uwo wese yogira ico ashikirije kijanye n'amabi ariko arakorwa mu Burundi, n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu akibandanya kuba mu Burundi. Twebwe tuzobandanya dukora umwuga wacu kumenyesha amakuru kuko niwo muhamagaro dufise. Ntituzohora ngo nuko turi mu buhungiro canke uko dutegerezwa kuvugira bashiki bacu, basaza bacu bakiri mu Burundi. Dutegerezwa kuvugira abo bose bariko barahohoterwa. Dutegerezwa kuvuga ivyo leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo bishobore guhinduka, kugira ngo amakungu ashobore kumenya ibiriko biraba, kuko duhoze ntawe ushobora kumenya ibiriko biraba mu Burundi. Rero nashaka kuvuga yuko igikorwa dukora nk'abamenyesha amakuru ari igikorwa gifise akamaro cane, yaba mu gihugu, ku banyagihugu no kuri twese.